MURIKIRA UKURI. MURIKIRA UKURI. MURIKIRA UKURI. MURIKIRA UKURI. Ubuheruka muri MURIKIRA UKURI. Ariko nawe mbe ugitire mentanya gute kandi warabonye ko yagize screenshot. Ego ivyo narabibonye. Mugabo uhinga ubu bwarateye imbere we. Biboneka ko ari message mwandikiraniye. Naho nzi neza ko atari ivyo. Hajya ntare mentanya na rimwe ririmwo. Sa? Bijya narabikoze nukuri. Vyahavuye bigenda gute? Twumvikane mviriza. Mu nama duhejeje tuyihejeje twisinze amategeko. Yego. Turemeje nka twese ingingo yo gukombora toyoyo mu mabanga yo kurongora izindi. Sivyo? Kosa yagirizwa mwese murarizi. No kuba yaramenya amabanga y'akazi agaha mugenzi w'ibisabwa kugira atsindire isoko yo kugurisha amafi mu mahanga. Uno nawe umviriza abasha. Uno nawe yari yamwemereye amakomisiyo. Siko twabivuganye. Umviriza ndabasavye. Ufite icyo ashikiriza atari ku rutoki avuge. Yego. Ndasavye ijambo. Duhore tumwumvirize twese. Ubanze utubwira akazina kawe amushikiriza iciyumviro. Murakoze kumija. Jewe nitwa Cumbati. Kubwanje rero. Toyoyo yogirirwa imbabazi kuko gushiku nta kosa na rimwe ryari bwamwagere kuva ahawe intebe y'ubujere. Ego. Twumvikane basha. Umviriza twumvikane. Cumbati urakoze ku ciyumviro cawe. Kandi turabonye ko hari nawo mu gihurijeko. Na jewe ndemeza yuko nimba iyi zine yacu yarashoboye gusimba umwonga mu bibazo ihitiyemo. Toyoyo yitanze cyane. Yego. Yaritanze n'ukuri. Wanavu. Ariko mwese abadashigikiye kwa kugwa mu nkundire ndabamenyeshe yuko amategeko ngenderwa ko yayizine yoyo atakigonga ategekanya ku makosa benaye. Ivyo by'amategeko n'ivyitwazo ni ukure ngaho sha. Genda izi neza ico Toyo yazize henda abandi. Cumbati twumvikane neza. Inama yabereye ku mugaragara amakosa yagirizwa nawe nyene arayemanga. Ico kindi twaba tumuhoye ni kiki? Ugira ngo yaba ari umuseruko hari ico mwari kumugira. Kare. Ayo mayeri muri ko marakoresha ngimbaza kututayabonye. Reka shaka gufyina reka. Ndasavye ijambo. Ego choro. Mugabo sinzi ko Cumbati yahejeje. Sinorindira kwaheza. Sinohendera kwaheza kuko ivyo ari karavuga biteye isoni kandi iyo ngingo twayemeje nka twese harimwo na twebwe abarengero. Aho. Abarengero b'umutima twebwe twabihakanye ivyo bintu ivyo ntibiba. Cumbati kuba umurengero w'umutima bisigura kuba uri hejuru y'amategeko. Reka ivyo bintu. Emeraho intahe yashize ureke kuzana ivyo by'ubuseruko n'uburengero. Bibaza ikibazo ca Toyoyo twokigarukiriza ngasi. Ego. Okay, muri komite twazanye iciyumviro cyo kubaha izina ry'uwo musubirira kuri poste ya Gérant. Mujemeze cyangwe mu gihakane. None gashaka ari mwebwe mwica mugakiza. Kubwira aho mwashizeho kuko iciyumviro cyacu ntaco gihava gihindurana gato. Oya twe dukorera ku ciyumviro ca benshi. Aho benshi bahurije ko dufata ivyo nyene. Nk'abakurikiranira hafi bamwe n'abandi bari ku kivi. Kuri poste ya Gérant du proposa gipe. Mubona bikwiye cyane. Avuze gipe. Gumvikane n'ubwiza. Ni kwa kundi nyene. Ababona ko atabikwiye muduze. Ababona ko abikwiye nabo nyene baraza kuduza. Condo haguruka uharure kuko turabishira muri raporo. Umwe babiri nahejeje mbona babihakanye ari bane gusa ababyemeje nibo benshi. Okay. Ntituvyemera ivyo. Kirazira reka. Yo mpamvu mwasa kumugirira imbabazi kuko mwari muronsa akaryo ko kumwigizayo kugira ngo muhashye umuseruko wanyu. Umviriza Cumbati wewe ufise ukubona ibintu kuri bizarre. Sinzi we ngene umeze. Wabonye abadugije amaboko arabaseruko gusa sije nabaharuye n'abibona. Okay, sawa. Nimwicaye rero ntiturahetse. Mwese muremeje gipe? Ego. Asha cyane. Okay.
erega gipe yari comptable ubu ikibanza ciwe naco gica gisigara kiri vide. Ivyo bagabo. Naco nyene twaraciyumviriye ko komite ibona ko mu bakozi b'inkerebutsi kandi basanze bamenyereye vya comptabilité Alice arimwo. Abona ko Alice yosubira gipe nka comptable wa izine mukiriza. Sindinda guharura mbona ari bose. Ni bose ni kuvanga ibitsina nivyo. Turabyemeje twese. Yego. Kanyi wingaha vrema y'amahosha sharantaye kuwa amazi shari nturaba nasavye n'abakozi bawe bazimya umuziki kugira nshobore kwikonsantra. Rekana nayo marecherche kwanza. Reka shari Hewe wahombye scoop. Nagumye neraguza kushika kuri izine mu nama ndabura wari hehe? ari ko nzi bajya abanyamitahe banyu bakora inama mu nduru nawe ukaba warandahana kwitoza scoop nahombye niya. Hewe tu as devant toi umunyabigega mushasha wa izine. Ça? Wow! Allez, félicitations! Yo, Manawe, enfin tu te décides. Hewe. Yo, man. Nukuma magaru uye madame la comtesse. Nukuri biranakubereye. Wewe usa n'amafaranga. Ahise. Bana kubivamwo. Hewe byabaye kweri. Nari mutima menye nyene neme. Ntabarumbwira umuntu nukuri yafashije kugukonvenka ndamusororera uretse ingene washibuye fopa se ndabikubwiye. Hewe isororere ni wewe nyukuri amaso bya vrai nta kuntu novuga ko nshaka iterambere rya izine nanka kwikorera suko ijya projet yawe nibereye kuguma muri tiroir nukuri besha ko nababonye bazonyemera kwikorera ko bien sûr bakwanga gute sinzi izine igendera ku mategeko kandi byose biranditse yego andeho nta gishoboka komitira rikanuye toyo ni wabitse erigida projet yawe Alice narayisoma kandi kenshi kabaho ndanayifise no muri telefone yanje sa wayifise muri fone yawe yego kuva uyindungikiye ingenda yugurura urabe kudasangamwo vision ihura neza na izine banzu yihoze kwanza tuzaturayiraba hewe byasora icupa ry'umuvinyu dusirebure ari aya masaha yego nta oya nawe ntu reka turakurabira ku mugoroba twiteye makeup niho nagapica kaza gutoka ntubizi none yo mana we iyi twiteguye ari yo sorry imana iranyibutse we iyi twitiranguye muri impasse n'ukuri ntushobora kuvyibaza Alice wanje turabe yo mucamake uyu muntu yerekanye ko washatse kwica toyoyo ari wazi y'ubwato bwaroye none byo asha emwe cyane hangura kubiverifya aharampaye aho mpera mana nukuri ndakwinginze iyi tweet ishikane ko kuri nukuri Chumba Yego, chumba. sha ikintu tunye ko kirahambaye ni icupa ntumanura yewe gaye gira amenyesha isi yose aya manyanga yabereye kuri izine. mbe chumba bwabundire ntiwagondojwe namba barakuroze Abarazwe ntiwabonye mu nama gacondo wewe. wowe uraza aho usanga uko hameze benshi bapfa kwemera ibyo basomye byose ku marezo sose Reka shire ku mugaragaro umugambi w'abaseruko wo kwigarurira izine. Nimba watavye ubuntu. umviriza ndakubwire chumba ibyo binyoma wanditse ukabirungika n'ingaruka zabyo wisinye. Reka murire bene wacusha zina murengero ahari amenye ko ataco azeye kuri izine na gitoya. kandi ivyo uvuga atanu kuri kurimwo Condo ukundi kuri kuruta uko wiboneye wewe nayo maso yawe abiri nuko ahubwo wewe ko mu nama wamaramaye mugasanga muri inkewa mwikanza amacakubiri ubigarutse ko gute iki twamaze gukreya groupe y'abarengerosha baza guca bakwiragiza henshi hashoboka nibugo nimuhumuro hose babimenye bisigura ko wowe rero nako kagwi muri ko murahendana mutatahuye kwikugwa rya toyoyo ataco ripfana n'ivy'abaseruko n'abarengero. Condo wendi kunda kura urambabaza cyane uri mu ncabwenge nke dusigaranye mu barengero mugabo si nta mugabo ngaho toyoyo niwe yikwegeye ikara mu gashambara hagarika ivyo bihuha bijyanisha abantu hagarika hajya nabajyanye shanda gusavye mbisi igikuru coco
nugutanga umuco kuvyabaye mu nama mu gitondo nta kindi. Enda ndakwereke basi kuri iyo nkuru yawe ushire koko toyoyo yarezwe na funderi kandi bose arabarengera. Apo ivyo vyandike nawe. Oya vyandikemwo cumbati vyandikemwo. Ntiwavuze ko utanga umuco tanga ukuri kose rero. Baha inkuru ikwiye ntutanga igice. Kandi urigiye umunyabwenge wa cyane wa mugabo. Wewe wa muri kuravugira abagesera baturiye batwicaye kosha iminsi yose. Wewe reka kwatsa umuriro w'ubwanko mu kibano c'indembe za kahise kadahita. Ikinyoma ntawe cereye. Nturungike ivyo bintu ndagusabye. Futa. Oui, allô? Allô? Mama uranyumva? Allô mama? Changira no twinite tumuheranye kweri. Mubona ca ndamurungikira utundi none raba. Namushikanje ntaco nzosubira kumumarira. Mbega nkubu nagize ikigamana yani. Ego nariciye kazoza kweri. Hodi toyi. Hodi. Karibu gipe. Karibu. Stare. Bego uyu muntu mwariko mavugana ninde? Yari mama. Ego ushitse juste duhejeje. Arakomeye none. Mama. Hatuma inkungu. Numuzi gakunda kwiyubura mu nkomezi nsha. Mbe nk'aba bandi. Toyo. Ntubone ntwenga. Ndakwiye kumwegera mama wanyigisha iyo tekinike. Yo kwiyubura mu nkomezi nsha. Ndakeneye inkomezi nanje wa Ngira mizo nkuru reka baba nto muri komite bansaranye ngunda gusubirira. C'est vrai? Bombejera wizi. Wow, gipe. Félicitations mugenzi. Hewe Chakira. Wewe uri umukozi cyane je narakwiboneye. Nukuri uzobishobora. Mbe mwasaze mwizi. Dusara gute? Erika toyo. Je ne suis qu'un simple comptable à Rusange. Non. Izi mbere nushobora. Gipe. Naje wombaza. Notora we wataguhiga impanga. Erega nanje sinira. Koma. Ije izini keneye umuntu afise umutima ukeye. Uyu nawe si jewe gipe. Ubwo nubwo babana. Hewe bwikuremwo uzojera neza wewe je ndabizi. Gipe. Imukasha bimwe twapfundika ko tuzokorera mu ntwari bereye. Ego ndavyibuka. Voilà. Mugabo nawe nibirengagiza ico ndiko ndakubwiye. Igihe. Erega nanje burya sinira. Gutega gipe. Kahise kanje nako. Nigatomuye. Kahise kihoze ndagusaga. Rusange hari umuntu numwe yo hava yemeza ko yeri ijana kwijana. Nta numwe je ndazuri mu bandi. Ego ndi mu bandi ariko. Bazova baca batangura kunzurira kaboze. Oya. Erega ijya poste shaho. Benshi barayishaka. Uravyumva? Niba kwerera ugiriwe. Komite yo irabona ko uri umwizigirwa ivyo birakwiye. Igikuru nuko bandanye intwari bereye kurya nyene twari twabitanguye. Nayi namihezi. Bamarize banyicerese hafi isaha yose. Oya bategerezwa. Ivyo nyene. Nonese reka tuguhurije ko twese. Ivyo bindi navyo menya ko ata muntu numwe abaye hataco yiyagiriza. Nukuri gipe iha amahoro vraiment kuri ico. Iyo amari muziconze. Nimwavuga uko. Gipe urazi ko umugenzi kandi tutagenzanye. Wagize neza kuza mbere ngo tubiyageko. Jewe ndaguteye intege. Genda ukore igikuru nuko uzogumana ubwo bwizigirwa mu ntwari bereye cyane. None ubwo gipe azovyitwaramwe neza ni mu bice bizokurikira. Ubu naho niho mwatosomera intererano mwatanze ku gice giheruka, ariko nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tuanze twibukanye akabazo kari kabajijwe. Iyo nyifato ya Rudagara yo gushira kwa makosa y'umuntu ku mugwi wose mwivuze kwiki? Intererano z'uno museka tuzihere kuri Habarugira Renova ava mu ntara ya Makamba. Yagize ati iyo nyifato ya Rudagara yo gutera amabuye, ati kuko ngo umuryango aritukisha ntagitukisha umuryango, ati navyo buzimu aje ibuntu areke gufata ivyakozwe n'akagwi kamwe ngo avyagira isinzi y'abantu itazi niyo bitaye umutwe. Jean d'Arc nawe atwumviririza mu isoko ya Mwaro, nawe ati abantu bafise inyifato nk'iya Rudagara bakwiye ababegera canke babahanura. Ati nkuko Big Jam adasiba kubitahuza Rudagara, aterega aho twavuga ngo umuryango bumwe agatukisha umuryango byarahindutse ubu uritukisha, ateka mbere ubu uhanwa no ku gatwe kawe gusa.
kaje neza Sandrine nawe ati jewe nshigikiye Big Jam ati kuko we yaratahuye ko umuntu atangana n'umugwi wose ati nagerageze abe hafi mugenzi we Rudagara arabe ko nawe yobimutahuza atari uko impinga iracari ndende. Nkuru nziza Hermes ari mu gihugu ca Kenya ati turakwiye gutera amabuye abantu bagifise ingeso nk'iyo ya Rudagara yo kwagiriza abantu bo mu mugumwe kandi kosa ryakozwe n'umuntu umwe Rudende atese abarundi twese twomera nka Big Jam adatinya kwerekana aho kuri. Wende muri we yatwandikiye ni muco w'intore Ana wo mu gisagara ca Bujumbura neza na neza ku Musaga agize ati iyo ngeso ya Rudagara izotuvamwo ryari mbega ati twaye dukwiye kumenya yuko umuntu akoze ikosa atagirizwa umuryango wose nk'uko Big Jam yabivuze atahubwo ko hahanwa uwo nyene kwikorera ikosa binakenewe tukamucira ivomo. Reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri Dusabe Bosco ari mu ntara ya Rutana aho yagize ati abantu bameze nka Rudagara aho iwacu bari uzuye atariko twaye dukwiye kugerageza kubahanura no gushira inguvu mu kubumvisha ko ivyo bakora atari byo ati kuko amase ya kera ntagiho mu rutaro ati uno munsi ubukozi kosa ahanwa wenyene adakweze abo bava hamwe. Reka intererano z'uno munsi tuzarukirize ngaha ubu naho niyo mwato somera akabazo igice muje gukurikirana. Akabazo nakagakurikira mbega umugenzi afise inyifato nk'iyo ya Cumbati adashaka kumva ivyiyumviro vy'abandi wo mufasha gute. Ndasubiramwo mbega umugenzi afise inyifato nk'iyo ya Cumbati adashaka kumva ivyiyumviro vy'abandi wo mufasha gute. Akabazo murakumvise mukamufise isho mushikiriza mutwandikire kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa 9 eka nawo wowe wifuza kwironkera igikino murikira ukuri kundwi biciye ku muhara wa WhatsApp mutwandikire kuri ya nimero 61 ubusa 9 reze tubashire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku rubuga rwacu ariko rwa Facebook. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cari gice c'amajana 828 muri gwa rukurikirana rw'igikino murikira ukuri. Murakoze tuzoba dusubira. Cari gikino murikira ukuri. Murikira ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.